ucura intimba niwiganyire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi ukora usuvuye kuri etaje uri muzima ariko ndarota kivuruga agusunise hejuru kuri etaje ukamanuka hasi kiri byo utangira ibyo teka reka ari ngo sufuwe kwisi ntufe narabona umwana wanjye sufuye ko umusigiye ibyo umuntu abitangira ibyo ndagusabye numva wari vishye reka dusenge sibyo Mama, ndugaje umugwanizi mubi umugwanizi mubi wisangana umugwanizi mubi aho hose yoca ndamugashe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ntuzimya amatara nakutambwenda gufasha ngabyo kugira ngo ndakorera ndakwakira kubera wowe si sawa ndabitse okay. Hari indi mikate nabonye mishasha ya krokodili nyiza gute nzoraba ndayizane ni myiza cyane kandi nkaho kubera iyo system yawe mbana rega kugira abantu babimenye benshi tuca tuvuga ko ari system sinangira kabizi ari nka dafroze y'ababizi ngenda kuza nzatsi barayumbi Nswari wakunda kuvyirata mugabo nabyo nigeze ndamubwira amanyongereza agasukari swari ni Jogwari gisukari uyu abari umuntu atagira siporo je ntagifite mu Rwanda imyaka yose namaze ntagisukari ntanywe icyayi ngwamano cyangwa ari gisukari mujoro rero nariko ndarota nariko ndarota ngo mpagaze hajya kuri urabona hajya ahantu twagize kaga pisine
mpagaze ngo ncambona wora korosa uvuye hejuru no hasi ngo pa amaraso narize muri jojoro narize mu ndoto ndavuga oh my god umwiza wanje aragiye nuko ibintu by'umuntu abatari ibyo ngorotse hagiye sinahava sigara ngorotse mva hejuru nuhava sigara nuko nyene by'umuntu abatari ega nabunye wafu cyende tugira twende gusa ntaco she izbige nishobora kuba byatsi ko banteye ubwo ukuntu wakangutse ndavuga ati ni muri uyu munsi no ngaho umunsi no gukaza singendayo yanzi musemererwe nawe nazindutse ngarutse kugira ugenda ku kazi sikumbe ntugenda ahubwo rero ikindi kintu ndakubwira nubwiye ko narose amarene naramurondera amazi kumuronka uburyo mfitera amarene uburyo mbera amarene kuri foto y'iwanje nje nera amazi kumuronka ninde Katya avukana na Vincent ni gute ushobora gufata umwansi wacu ukamwegereza Katya nigeze b'umwasi w'iwacu umwasi wacu ni Vincent si Katya nuko turiko turajyana ariko gucira umugani sindagushigikiye kuri icyo mugabo kuko ari amahitamo yakugize urahitamo ishaka mugabo kubwanje sinari kumuhitamo Shira kumva ndavyo bigize n'uko twazumvikana ko akabawe burya Katya ni umwana mwiza igihe cyose twagira ibibazo we nigeze anadutera amajana cyangwa je nigeze ndamajana umwana w'imbeba ni w'imbeba ariko Katya si umwana wa Vincent baravukana ni bonse rimwe be ntiwibagire neza yuko akari mu mpene niko kaba kari no mu nama mugabo nacyo bitwara nicyo twese sinibazi ko tubifatira ko byose none akayabagube Burya umugore wawe nasanze kwirara akazi cyane cyenda bizi wengana we hatari byo utazi wewe nyenge y'inzi menywa na nyene kanyana byo tuba tutsi cyatune mushwana ibintu byose by'ababihera bikidani kugira bitera bijya habona babi byakazi inyuma yaho umugore wanje yaragwaye cyane nyuma muri rya anniversaire ubwo Imana ishimwe yarakize hama
nena gutumye ko nk'umugenzi shaka kugira uzomfashe ngire komite nziza kubera ngomba kugira eta civil n'umutambukanye wanje Cyakwera bebe merci beaucoup okay Cyakwera ya rero nk'umugenzi wanje wewe kuva kera kabisa vamo ya bakera rero nitaka iyo komite ya mariage mugabo turahanura umugore wawe abigura uritonda ujya mugore wanje byose ni ubundi bwo jendi ntungana nubizi we kuva 5 mu tucikana bazi ko atamutima mwe nigeze mfite man urabona ujya munsi ngene ya mara niba tumuntu muzima mugabo mwiza aha wonyene nari maze iminsi kuri mpaki mbenda kubaza ubugabo ni iki n'ubwanwa n'ipantaro ubugabo ni cyane ni iki no mu mufuko umugore wawe kenshi aza ngaha gusaba umugore wanje amafaranga y'amata kandi ubwo n'ubuhimbiro wamukora ujya kenshi umugabo adasubira umugore wiwe afise amafaranga akayatwara mu bamaraya uyu mugabo wari imbwa y'umugabo rero uzokwirinde nuzoba imbwa y'umugabo ahubwo uzoba umugabo nyawe sha tani byo wivugira we kubera ufise Kanyana gukunda urazi ujya mugore wanje urazi kibici ujya niba umugore wawe ari mubi umwana nawe umugore iki ntofu musumira umwana baswe kabiri umugore nibwo bivuga ko umugore wawe ari mubi umwana nakina kimana nawe ujya n'amaraso yanjye kandi nuko mutaramubona nubwo muza mumva amajambo azabwira ntabwo umwana ameze nabi umwana ameze neza muze mwirabira umwana ingene ameze kwanza murahabe umwana ameze neza nta kibazo ufungura turaza kuvugana nyuma heza none wumvira ngo turakubwira amajambo kubera uri wacu nakare mu kirundi bavuga neza nta muntu avuga n'ijya mu kanwa gataza kwisubiramo nitwaheza bera yindi apeti gusa murakoze nari maze iminsi nake injya nyinzi naziheruka araheze nk'imyaka 2 nazindi samwashi mana yaraguhezagiye kwenye na Kanyana mukomeze guhezagigo nimba hari umunsi nifuza mu buzima bwanjye kuzura umunsi uzo kwambara impuzu utakigira wambara mu buzima bwawe umunsi uzo kwambara ubushobozi kweli ndiko ndiyumvira nini barakunda kuvuga ngo iyo umuntu agize mariage ngo umukobwa ahorarira aho uzorira bakakuramo umusozi Kanyana wanje uru rugo rwacu ikintu mbonye rubuze rurabuze security ahubwo be tuzogire turondera imbwa tuzane zobe hajya ku muryango kugira ngo kiri umuntu wese nazo yinjira mu rugo hama kugira ngo atiyombwa izohore nkeka nibamara kumenya ko ari imbwa ngaha muri rugo rwacu nika bazorutinya rugo rwacu bebe warufise programme na dafroze ariko n'umubyeyi yaragikwanitse bebera hino uzonyanka gushika ryari ko nakubyariye umugore ntabwo wigeze umbyariye umugore uzokwanka kugezaho umutima wawe ni wahinduka ugakizwa ukamenya agaciro k'umuntu uyu munsi nzogukunda mugabo iminsi yose uzoshaka kunshira hasi je na Kanyana wanje sizokwigera ndagukunda n'umusari rema nta nabi nje kubakorera ahubwo nje kubakeza Kanyana mwananje ndagusabye ugorore ibiganza byawe n'amaboko ndakurabe ku ntoki zawe turabe ingene usa ku ntoki gorora turabe mwana man imana ishimwe baraye bakwambitse impeta imana ishimwe mwananje kuba warakwambitse impeta ndabishima gusa
uzokwame wibuka ko ufise umubyeyi kandi umubyeyi ufise ngaha ni Dafroze. Ibyo uzokora byose utagiye uranyiyegereza bumva ari iby'iwawe ntiwibaze ko hari umunezero uzobikuramo cyangwa amahoro. Genda uko bimera kose ngo umubyeyi uzoze urumviriza amajambo y'umugabo wawe akubarira. Je narakumesuriye impuzu, jewe narakugaburiye, ndakuryamika, ndagirira iki, ndagutunga imyaka n'imyaka. Umugabo ndi umubyeyi wawe uko bimera kose. Numvise ngo buca bagukwa, ngo buca mugira mariage. Mbeka nyana uzokuba ukakugira mariage je Dafroze utangishije inama. Umubyeyi ufise aha mu Burundi ninde? Kibagiro warivuze ntibagiro waribwiye. Mbenda kubaze ga Dafroze uri bagingene je namushikanje twaje suzanye amafaranga 100 byo kuza kumukwa Kanyanya. Watubwiye gute? Ntwatwirukanye nk'imbwa. Uno musi mama we hamwe koza nizo nkwano koko uzakira canke no mu bantu bakwiye kuzakira. Wewe kweri urumva yuko kabise ko wojamo umutima wawe kweri wo n'amaboko yawe kweri woza muraje gutora inkwano. Jewe berahino ndakuzaniye wewe. Be nizere yuko umubyeyi wawe ndamuzi. Okay? Kandi n'umuryango wawe urahari. Aho ko tuyahereza Dafroze kufuma turondera ahantu hari ikigo cy'imfuvyi tukagenda gufasha abantu. Kene naco Dafroze sindagukene muri nonzo kuzuraza umengo ni isoko. Imbere kuzuraza muri nonzo turasaba kwanza umubona kandi uratwicikira ngo twari turi. Mana yanje ku mukobwa wanje nzi ndasaba umubonano ariko gamani umukwe wanje uragayana kweli. Erega nahungaya ko bimera kose uri umukwe uri baginge nabavuga ko ndi umukuku. Uno musi ndabaye umukwe bakunda ubukize. Dafroze namaze kubikubwira sindiko namaze kubikubwira gusa tuzokuzanira invitation urayikwiriye invitation kandi ikibanza cyo cimbere uzokibona. Ikibanza cyo uzokironka mugabo na nkwano yiwanje je uzokudana kunaza kumukuru kuko narayizanyura ya ndabikwingiza kandi ndabigusabye ntuzoshake ko ndakumara amazamu bantu. Sinifuza kuzosubira kugaruka ngaho wanje akamubona utarize gusaba. Iyi ni inzu ifise umugabo. Iyi ni inzu ifise umugabo. Kandi nawe umengo urashonje. Bagwereze injyo ufungure. Berahino izina ryanje. Akagaye ufise wewe. Niba ukeneye ko ntazosubira kugaruka muri uru rugo. Ni umukobwa wanje. Umukobwa wawe nawe usubire hari iwanyu mu bitoki. Hama nzoce mpeba kugaruka muri uru rugo. Yabuzi eske hari umukwe hari mabukwe ashobora kuzaraza ukukwe. Mu mico y'Ikirundi umukwe arenganye nga mabukwe acha inyegeza ugabo wera bukuna horaza. Beha amaparto nimba nakushafu je nimba nakokye nawe mugabo uko nasanze imitima yabo itigere hinduka. Ariko bisabisha imbere gutyo turayibara uko tuvuga n'ikintu n'ubwo uri ibindi bibaza. Ntibagire yuko neza guhereza amahirwe ugira kabiri wakubabaje nko gufata imbunda ugashiramo amasasi hamuka cumu uhereza ati sura kandi undasi. Okay? Ntibagire ibintu yagukoreye kandi nako tutakoze kugira tubereke neza mugabo nasanze neza yuko badashaka neza. Okay? Uguhene nawe n'umuhenere akwita yo kuri kiburari. Ezeze biyumvira ko twiyatanye dufise nyama mvuba amabaduhenere misi yose. That is the time uyu mwanya wo gupamana. Okay? Enjoy bebe nakuganda akakadakiwa ko kadakura. Kaze kurashiri. Jari shaka kugakura ya. Kaze kurani. Ariko katangiye kuzana. Ya karatamo kubona. Sawa. Ndio kanisa. Ziragwe waurari.
Mbega wewe imigani wa muncira ntubere hari icyo dusangiye nawe navuga nuko mbwira intumva nka wewe uzihinduka kwa nimba hari abantu batibuka uruwa mbere nk'ubu ukwiye ahubwo kuzindukira ku mwana w'iwanje ku musegereza w'iwanje uza kumushera ufise umutima wewe cyangwa warawuneye biratwengeje rwose birantwengeje nyarunyonga urashobora kumbwira ngo natsindikiye ku mwana wawe nimba uhafise umwana je nta mukobwa ndahafise wewe waramuvyaye waraho usa n'uwavyara Kanyana n'umutima mubi wawe niyo mpamvu buguma mukora ibintu mutarinze kumpanuza kugira mu mwifatire burya hage rero mwagiye kumwambika impeta ubu muriko mutegura ngo mugire mariage yo mwishengero na etat civile kugira mutemu mufata nyene mu mwizingiremo ngo kubera ubu butunzi bwose icyo no babarira cyoco uwamubyaye ariho ubu butunzi bwose nubwo muriko muragwanira ngo ama etat civile ko mutari bwagira etat civile igihe atari bwaro nk'inzu igihe atari bwaro nk'amahera ko batari bwagira etat civile mwumviriza ndakubarire nimba ari ubutunzi muriko muragwanira jewe nkiriho ntago muzopfa muronse aho mwiteze ngo muzoce mufata Kanyana mu mwice muce mwigarurira ubutunzi jada froza nkiriho mama wiwi yari ndahazi nimwigire abantu bacerekone ariko urahejeje ufise amashuri angahe y'ubujuju wowe mu mutwe wiwawe iyo ndebe uriko uraronda ibya Kanyana na Berahino ukibagirwa amajambo mabi wamubwiye ava muri ako kanwa kiwawe ukibagirwa ikibi kikuvamo wewe ukirinda ugaramye wicara ubukwe bwa Kanyana na Berahino jewe narunyuka kugezwa bisubire kandi je nawe ndibaza dukoranye ko ndibaza we nta gashobora ntwara kwera umukecuru hamwe ntaragutasa ngo ndagukubita neza ndagukubita umutwe ubanza wumvirize neza kora kosha nuko mfise umutwe ngaha generalezwe n'abavyeyi ari usicyo umenya icyo utinya utinye nawe uburozi nabwo we naroze nasoba bataravuka kuburozi bw'iwanje niwaca hejuru nzaca hasi uciye hasi je hejuru uhurire nta na hamwe wowe uzoca kubanda rwa Berahino icyo wita mwo uzorwica futa muri ako gatwe kawe muri ako gapara kawe futa ukuremo genda runyonga inga gusa nimba ufise yuja tumuka uravuze urukura dedemba mbe nawe sigaye ubanga ariko umusengereza w'iwanje ntacyo wanamuciriye ahubwo wowe nta mutima ufise n'ubukwiye no kuza kumushera shaka ubandanye ugenda icyo nokubwira cyo ntibagiye no kukakwibira mbe urazi ko Kanyana yibungenze inda y'ameza ya nimba hari umufumu yabari amahera yanyu ngo Kanyana ariko yabigenze ngo ntazotwari yenda gusubiza amahera uvuze ngwiki ari bungenze kuri gutya amatwi Kanyana Kanyana ari bungenze nabyo waruzi subira ugenda uroge nzomurogora nta muroza asumba nta muroza asumba urarimbwiye ari bungenze yo zomaramara wa murozi we Shabura kozi naheruka kera nayimaze n'igihe ndabikeneye rwose no kurondera na telefone narazimye maze igihe umengo sinzi ibintu ndimo nyene gusa nyene sinzi yari niho niyumvire ndavuga ngo reka nagure telefone ngira abantu barandondeye ngira nahuriranye nyene wakije telefone gusa ariko je nshaka kusabira ikintu je numva nukuri mbona sigaye ntonda umwe kandi Berahino arahari muri byose ujyanye ariko mu buzima basi busanzwe ndabona abantu byo by'ukuri bameranye bidashaka ndakusabira ubugenzi twibera abagenzi bishitse abisi bose mbona barahindutse niyo mpamvu umuntu abishoboye kwigendera arumva shaje sindavyibaza no kubaho urumwe navyo nta n'umugisha bitanga nta n'ubwo wagira ikibazo ngo uwo muganira
ni nk'agati noneho kiga kuma kakisenga nzi umeze nk'umwana niko meze vraiment okay nta kibazo jewe nyine ndahari mbwa nyine ntangaje n'ingene ari dushoboye gutora papa nshaka kuba umugenzi mu bantu bose impamvu ntorewewe ni uko mu bintu byose ibibazo byose nigeze naciyemo n'utigeze umbwira nabi n'utigeze unagira n'uruhare nawe rwo kuvuga ko nabi cyangwa kuvuga ko birahino nabi umugabo wawe nacyo gituma natsiyumviye kubikora uko ntabwo neza hama apare y'inzo ugeze ngeje kugira mariage wow ndaheze mbere mariage yewe jewe nyine wowe nyene kati ya nyine nje inyuma mvuga wow Kanyana se ndabigusabye ushaka uzombere umuhanuzi umbere umugenzi umbere inshuti umbere buri kimwe cyose kuko namwe ndabishimira buri gihe cyose namwe nishimira urukundo rwanyu abana berahino mwarambereye isomo mwambereye ishuri ni hahandi ngaha mu Burundi ka rukundo ruhari kugira murinde mushika ngaha byose n'amasengesho no kubahana hagati yanyu rero kujya kubahana kwanyu byarampaye isomo ntiwamukunze ngo arafise amahera ndibuka mu wamukinyumva hajya imana ikura gucaba uyu munsi mu bahantu byomana hateye ishema heza cyane ariko abantu bose ntibanezerewe nanjye ubwanjye ni ibyishimo kuri jewe aho bakugize aho bagutwendeye uyu munsi niho bariko baraganirira ubwo ubu turi ndi kubikora ndagushimiye rwose mva sinzi ko nabikubarira uragize neza gusa ndibaza igisigaye kudusha dutegura kuza ugenda biganira hama ugiye he ko mbona wari kurirukanga nkuko menga watayereje Besha nayibyutse Kanyana niwe yarampamagaye Kanyana niwe yaraguhamagaye nayibyutse ubunye nayo ibintu yayansabye ko namubera marene uze gute yayansabye ndamubere marene kweli ariko sister urakomeye mu mutwe uryo mushenzi ni ushobora kuja kubera marene umugore wiwe umushenzi imbere yawe ni umushenzi kube kubita ko arabashenzi ubona ubasumbije iki kugira ushobora kuvuga jewe ubu rero urahanyura bisembe nitwaye iki numva nje ndiko ndabisembe kandi reka ndakubwiza ukuri ariko sister bandureke wemere ube umuntu uzeye umumarene kugura kijya kinyendaro reka kijya kinyendaro kuko numuko yo kundaro nzoka muri kigugu nama nabikubwiye reka ndakubwiza ukuri iyo umuntu arenza kwizera ko umubera marene abagushize mu gishingo ca mama wiwe wowe rero nyina wiwe rero ivyo nakakuraba we namba hari ico mupfa je ntana kimwe dupfa nabarya abantu kuva kera sinigeze ndababona mu bubi na bumwe ahubwo rero ukwiye kwisubira ko umutima wawe mubi ntacu uzokumarira umvirize ndakubarire sister ukazobona mariage ya Kanyana na Berahini baye buzotebunaga ngaha ubwanwa kumutima mo mbe ibyiso nk'intore zapfuvye uzokwa mufisi ibintu byo kumva yuko uri bukora ikibigura bisi nanje nzoba marene ndabituzo oba marene kuri mariage yaje mama yange ndakurahiye Renata yambyaye mariage yiwe yahomba ndakurahiye ni gwawe imishatsi ni gwanje nzoyitereka nk'imizi y'ibitunguru byo mu mvura wewe ngiye kibazo na cyo shanga ngo ndende gukora ibyo ngiye no heza akazi kiwawe ngoja ndicwiza ngiye kibazo na cyo twashwe ntibyaretse kumwigisha nzeva akazi tugakora neza